Ku mazina yanje nitwa Nzomukunda Neri, nkaba mpagarariye ibikorwa vya Nasibu Chance. Mushobora kwibaza Nasibu Chance ninde? Nasibu Chance ni umujeune yari hano mu Burundi, yaba hano, yakora mu ma eglise atandukanye, ariko uno munsi akaba ari muri Etats-Unis, neza na neza muri Arizona, akaba asengera muri Dream City Church. Ni eglise nini ya cane. Mbega yashitseyo gute? Nasibu Chance harabonetse akaryo ko kugira ngo aje muri competition, yarimwo abantu benshi cane, abanyamerika bo mu bihugu bitandukanye kweri. Hama acavuga ati jewe kano karyo singiye kukigisha, reka ndabikore na jewe. Aca aragenda ku maradiyo, araja arabwira abajournaliste ati nimumfashe kugira ngo bamuvote. Hama aca aragenda, baramuvota n'ukuri aronka amajwi menshi cane, aca arashobora kugenda muri Etats-Unis. Rero uno munsi yazanye igikorwa yise Nasibu Chance Season 1. Nukuvuga mwumvise Season 1 hariho na Season 2, hakaba n'ibizokurikira. Ico naco cajemwo gute? Yavuze ati jewe ko naronse akaryo ko kuja muri Etats-Unis, naciye ku mavote, ndarondera abantu bakabikora. Kubera iki na jewe ntashobora gukora ikintu kugira ngo mfashe urundi gwaruka ruri muri gospel music, mu ndirimbo mpimbazamana, nabo ndabafashe baronke akaryo kwingene bashobora kwisununura. Kwisununura tugomba tuvuga iki? Ni umuririmbyi ashobora kuba afise azi kwandika, aririmba neza, afise amatext ari ngaho, ariko adashobora kuronka uburyo bwo kuja muri studio. Avuga ati rero hako mvuga ngo reka ntanga ayo mahera gutyo gusa, reka nshireho ikintu bazojamwo bagire common competition. Acashiraho rero challenge ku ndirimbo yiwe yari yasohoye. Indirimbo yiwe yitwa King of Kings. Ni indirimbo nziza cane n'ukuri, nibaza yuko abantu bazokurikira kino kiganiro bazoshobora kuyumviriza bakayibona. Aca aravuga ati iyi ndirimbo rero ndayishizeho challenge, reka rero mbwira abajeune bashaka gufata ku karyo ntanze bayisubiremo. Rero mu kwisubiramwo nta makondisiyo yashizemwo, ntiyavuze ngo urumva ngo utegezwa kuririmba ahaduga hamanuka, oya. Yavuze ati wewe ukumva yuko ushaka kuja muri challenge, umviriza iyo ndirimbo, umviriza agaparti gatoyi wumva yuko kagukozeko, wumva yuko ukunze, abari kusubiramo mu minota 2 gusa. Ati hama ucuzirungika tuzozirabe. Rero abajeune benshi bararungika ayo ma video, barayamurungikira, araraba, kuko siwe ya selectiona, yaciye akorana n'abantu bakorana muri iyo eglise asanzwe asengeramo, barakorana, barazumviriza, baca baraselectiona abajeune 21. Abajeune 21 turavuga ati ubu rero twamaze gushira kuri platform za Nasibu Chance kuri YouTube channel yiwe. Rero nahanyu ho guhaguruka mukarondera abantu bakabavota. Nimba ufise groupe WhatsApp ya famille yawe, rungika bakuvote. Nimba ufise groupe sinzi ahariho hose abagenzo muhura, basha iyo ushaka gushika ku kintu urumva ushiramwe inguvu. Nukuvuga ngo yarahaya ku kajya abo bajeune. Abajeune 21 nukuri n'abajeune baririmba neza cane. N'abajeune bafise amatala menshi. Nyene nawe muri uwo mutima nyene yaje ati jewe nukuri ndashaka gufasha. Ndashaka kubona uwo mujeune agira iyindi ntambwe mu vyo ariko arakora. Ni kenshi tubona ibiteramo by'abandi bantu baririmba secular, ni kenshi tubona ibiteramo by'abantu batandukanye, mugabo ugasanga muri gospel music nukuri si byinshi cyane kuko bisaba uburyo. Nukuvuga rero nawe muri uwo mutima nyene wo gufasha yaciye ashira hiyo challenge. Rero uno munsi dusa nk'abariko barayisozera, tumaze nk'ukwezi kurenga bari muri ivyo, bariko bararondera abavota, kandi twaranabahimirije cane gukoresha amaradiyo, gukoresha amateleviziyo, kuko ni igikoresho kinini ya cane kigera kure. N'umuntu atoba
anashaka atanakuzi arashobora no kuja kuri YouTube channel akumva ukuntu waririmbye akumva wamukozeko kuko burya abantu ntibakogwa ko nakajwi gusa burya hari akantu nkunda kuvuga ati umuntu chaque geste ugira irashobora gukora ku muntu igatuma akora ico yokoze. Rero abo bajene no munsi ni 21 barabikoze ivyo bintu hama uno munsi tugomba dutangure rero ico giteramo cyo guclôtura kuvuga umuntu yabaye uwa mbere. Twe twaravuze yuko tuzoha udushimwe uwa mbere uwa kabiri n'uwa gatatu no kuvuga batatu ba mbere. Si vous me permettez ndashobora kuvuga amaprix yabo. Umuntu wa mbere azoronka $1,000, uwa kabiri $500 y'idolari, uwa gatatu $200 nahone. Rero benshi baravyumva bakavuga ati ivyo bishoboka gute, ayo mahera tuzoyaronka mu madolari. Rero kubera abantu bamaze kuronka ama deception menshi niko no bivuga kuko turabizi kandi benshi ntibamenyereye amaprix y'amahera ngana gutyo kose. Bamenyereye bya 1 million, umuriyoni umwe, 500,000, ariko wewe yavuze ati jewe nzoshiraho bar iri hejuru kugira ngo uwo mujene niyaronke ako karyo ko kuronka ayo mahera agira ico yimariye. Kandi ico yimariye no kuvuga ifo ko tubona lofuwi. Ni kenshi abantu tukora ama challenge tukagira ibiteramo, ama challenge, ama competition, abajene bakaza ari benshi bakabikora, mais après 3 mois 4 mois ya mahera yaronka biciye muri ya competition yayakoje jiki. Umujene no munsi arashaka kwambara neza kandi ni vyiza nk'abana b'Imana dutegerezwa kuba tumeze neza quand même. Ni giki rero ifoko nabo bumva yuko ubwo buryo buje nukuri ni kintu kirimo uburyo bwinshi cyane. Urumva hariyo préparation, kwitegurira yo evenement, ayo mafaranga yo kubaha ni ibintu byinshi cyane. Ni gute rero uwo mujene ashobora kubona yuko ako kajyaronse yukabyaza umusaruro. Uno musi mbaronse ico $1,000 twumve ngo mu mezi 3 mu mezi angahe yasohoye ya ndirimbo yayishize kuri YouTube channel ziwe yayipartageje. Après une année azovuga ati jewe hariho competition twagize, hariho challenge twagize yatumye ngeraho ngeze uyu munsi, irafise ico yakoze mu buzima bwanje. Rero nk'umuntu ahagarikiye ivyo bikogwa numva umengo nivyo noguma mbwira umuntu wese iyo haje ama competition bagire confiance parce que benshi baratinye kubijamwe atoya ni vya bindi vy'abandi batubesha niki mugabo tuko dukora ibintu by'umurimo w'Imana kandi abantu tuzi Imana ntabwo escrow burimwo kandi bariko arabibona. Noneho vuba cane le 22 juin tariki 22 z'ukwezi kwa gatandatu abantu bose baza kukwikira kino kiganiro n'ukuri bazohashike le 22 juin izo bari saha 9. Ikintu tushaka gukora ni iki gicapo dukeneye nuko tubona abo bajene bazananye n'abagenzi babo abakijijwe n'abadakijijwe kuko harashobora kuvamwe abakizwa muri uwo mwanya wa worship and present worship, uwo mwanya wo guhimbaza. Dushaka abajene bazoze tugira umwanya wo guhimbaza, abajene baririmbe, hama bahejeje baci basubira mu ya ndirimbo ya King of Kings. Abo bajene bashoboye kuja muri iyo competition bayikore, hama après tuce duhamagara abantu batsinze.